Yesu nashima kunzi ijambo ry'Imana hano mu kiganiro sashe turaramukije amahoro ya Kristo abane namwe ubuntu bw'Imana bukomeze kubana ubuzima bwawe nkipfurije ineza y'Imana uherereye mu byuri mu byo korakora Imana igumugisha ugufite message ivuga ngo humura inyuma y'umubabaro hari umunezero inyuma y'ico kibazo urimwo inyuma yaho gahinda urimo hari umunezero wihishe inyuma y'ico kibazo uri kuracamo inyuma y'ibirura hariho ibisosa humura hari Imana iri mu ruhande rwawe dusome mu gitabo cyo Yohani ibice 16 umurongo wa 32 tugeze 3 haravuga igihe kigira kize mbere kirashitse aho muhava musabagira umuntu wese aje mu byiwe mu ntege nyene ariko sidi jenyene kuko data ari kumwe nanje ibyo bimbabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe mwisi muri n'amarushwa ariko muhumure jewe ndaranesheje isi Imana nishime cyane Yesu nashime cyane Anigiye Yesu yagomba gutangura inzira y'umusaraba aho yaratanguye urugendo rudasanzwe rwo gushitsa ico yazaniwe mu isi. Anigiye Yesu yagomba gutangura kubabazwa. Nigiye Yesu yagomba gutangura ikintu bita karema. Nigiye Yesu yararemewe cyane agomba atangura urugendo rudasanzwe. Abwira abigishwa bari bamaranye imyaka 3 ngo igihe kirageze aho mwese muhava musabagira mu kanta. Yesu nashime mwene data hari igihe winjira muri ninde muri nankana hamwe abo muri kumwe baguta ndakwibutsa umuntu wese arafise ikibazo ciwe acamo kugira ngo kimushitse aho ariko araja aharo Yesu ari hageze agomba kubambwa wenyene agomba gufatwa wenyene turabona abigisho bamuta abigisho bamusiga Yesu rero ereko babwira ati ngo igihe kirashitse aho mwese ngomba gusabagira umwe wese akagenda mu bwiwe bene data humura ndakwibutse ico kibazo uri kuraca mu nicawe ariko Yesu arababwira ngo naho mugomba kuna sinije nyene data ari kumwe nawe ego abantu baguta ariko ujya hariho umuntu ari kumwe n'abatoguta wo ni Imana yawe ni Imana yaguhamagaye ni Imana yagusema urugo ni Imana yaguhaye kubaho humura Imana iri kumwe nawe humura ntugire ubwoba kandi burya inyuma y'ico kibazo uri kuracamwo hariho insinzi ije kwa ku buzima bwawe itangazo humura mwizina rya Yesu haleluya Imana igumugisha hano hepfo gato haruguru yaho gato ibice byaho 16 nyine muri Yohani 2 haravuga umugore yaramutswe aja mu mubabaro kugiye ciwe kigeze ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba acibuka kugorwa kwiwe kuko anegerejwe nuko umuntu avutse mw'isi Imana nishime cyane hano Yesu arababwira ngo ni nuko yaragiye kugira umubabaro udasanzwe arababwira ngo iyo umugore aramutswe agira umubabaro aja kubise yifuza kuza kuvyara agira umubabaro mwinshi ndakwibutse ububabare bwa nyuma buri hano mw'isi ni ububabare bw'umugore yakeneye kuvyara yari kubise agira umubabaro uteye ubwoba nawe hari umubabaro urimwo burya iyo ninda igira ivuke ihangane gato ntunigire umwana mu menshi Yesu Kristo yaratangiye urugendo rudasanzwe kugira ngo kugira ngo akuvyare Yesu yarababaye Yesu yarakubiswe ariko anabwira abigishwa ngo iyo umugore aramutswe afashwe n'umubabaro agiye kuvyara ico gihe arababara ariko amaze kubona umwana aje mu isi agira umunezero hari umunezero inyuma y'ico kibazo ihangane gato ihangane ibise ihangane iyo segonde no niko ndabona hamwe inyuma yako gato ihangane iyo ihangane niko ndabona utabagwa ihangane ubona umwanya muto Yesu nashime cyane niko ndabona Imana gutabara niko ndabona inyuma y'ico kibazo Imana kugirira neza Yesu agumugisha hamwe n'umubabaro uri kuracamo ihangane gato umwana agiye kuvuka isezerano ryawe rigiye gushika ihangane nutamajambo nutumikomo ku bantu Imana iri kumwe nawe Yesu yaravuze ngo muzoca mu mazi ntabwo azobatembana ngo muzoga ibyica ntabwo bizobica Imana iri mu ruhande rwawe ngo muzoja mu muriro ntabwo uzobaturira umviriza ikibazo
kiraza ukagicamwo, ariko Imana ikakurinda. Imana irakurinze rero, ihangane gato. Iyo nzira uri kuracamo, aho gahinda uri kuragira, ayo makuru uri guhura nayo, ihangane ntutuke Imana. Nuko yo wihanganye, ihangane gato. Inyuma y'ibyo hari intsinzi idasanzwe. Mwipfurije intsinzi y'Imana, mwipfurije iminsi idasanzwe yo kwibuka urupfu rwa Yesu. Imana ikugiriye neza. Turabona Yesu yinjira mu nzira y'umusaraba. Yesu yabaye cyane, Yesu ari mwirinde rikomeye cyane, ariko Imana yaragutabaye. Inyuma y'ibyo uwo maze kuvuka, agakiza kamuzanye amaze kugatanga, yagize umunezero. Umunsi Yesu yakubona nk'umwana wiwe aranezerwa, akumva ntiyaruhiye ubusa. Rero inyuma y'icyo rero kibazo, inyuma yo gahinda hariho intsinzi. Imana ikuha umugisha. Humura, inyuma y'umubabaro hari umunezero. Yesu nashime cyane. Umubabaro ukenyuka uzocika umunezero mu izina rya Yesu. Mwipfurije kwihangana gato, kandi nyuma y'icyo kibazo hari umunezero. Imana inkomezi igushigikire mu izina rya Yesu Kristo. Shalom.